nkuko mwabibonye ni projet nini igizwe n'ibice bigera kuri bitandatu. Izo bigizwe mwabibonye nkuko mwabibonye ku mazina ni Burundian Diaspora Convention Center. Izo bigizwe na ihuriro hotel, ikagirwa na ihuriro auditorium, ariyo izo kwakira amanama manini ishobora kwakira abantu bageze ku bihumbi 5. Ikazoba ifise water park, ariyo parc d'eau igizwe na piscine, ikagirwa na bijya mubona kugira ngo abantu bose bisange. Izo bigizwe n'ama toboggan, ikagirwa na piscine z'abana n'iz'abakuze. Ikabigizwe na golf park, ariyo ikibanza c'urukino rwa golf nkuko mwabibonye muri video. Ikazobigizwe kandi na mini mall, nkuko mwabibonye ku nyubako nivo za mbere zibiri za mbere zitangura. Mwabonye ko zigira la superficie yose yi hoteli igizwe n'izo nivo zibiri za mbere, arizo zizoba ariyo mini mall. Hazoberamwo ubudandaji, ama bank agafatamwe ibibanza, abadandaza bagafatamwe ibibanza. No kuvuga ni ihuriro, umuntu wese azoba yakiriwe muri ico kigo. Murumva yuko hazoba hakorerwa ibintu vyinshi. Hari iyo parti y'amanama, hakaba parti ya hotel. Izo bigizwe n'ivyumba vyababa amajana 3, ikabigizwe n'ivyumba presidentiel, ikagira ama salle de conférence yo kugogo mpuzamakungu. Hariho ama salle de conférence ane mato yakira amanama. Murabona twashizeho iyo y'abantu ibihumbi 5, mugabo hazoba hariho n'izindi ntonto zishobora kwakira abantu bake bazoba bashaka kugira amanama. Ikabigira restaurant VIP ya hotel. Sisi ko mwabibonye neza, l'hotel izoba ifise piscine privée pour l'hôtel. Izoba abazoba bari les occupants de l'hôtel bazoshobora kujamwo, atari iyi ihuriramwo bose. Mugabo ntizoba ikumira uwari we wese azoshobora kuyijamo. Hama ikazoba ifise parking. Murabona imodoka zigenda zimanuka hasi, hazoba hariho parking yo munsi yo muri sous-sol y'abantu bazoba bari muri hotel, kuko hotel ifise ivyumba amajana 3, abantu amajana 3 bazoba baraye ngaho. Ifo yuko imodoka zabo ziba ziri safe, ziri ahantu muri parking yo muri sous-sol. Mwabonye kandi yuko dusanzwe hari parking yagutse ahantu hanini gose, nubwo hoba hakenewe gufungurira abazoba bari muri auditorium. Hashobora kuzotegurwa amatante. Mwabonye ko hariho ibibanza vyuguruye binini cyane, hashobora kuberaho uburiro. Kandi mwabonye yuko hariho na partie y'ama restaurant twugururira meme aba diaspora barabimenyereye. Hazoba hari za McDonald's, hazoba hari Papa John's, zama pizza, zama McDonald's barabimenyereye. N'ahantu h'ubunywero hiyaguye ku muntu wari we wese. Iyo nyubakwa yose iri mu buringanire bungana ni hegitari 6. Mugabo inyubakwa imwe irafise uburinganire bwayo. Nka minimal yokipa nivo zibiri, izoba ifise uburinganire bungana na metero kare ibihumbi 5. Murumva yuko hazo harimo ibibanza bikwiye. Hama twavuze hotel yuko ifise ivyumba bishika mu majana 3, nayo superficie nivo imwe, kuko hotel izokokipa inivo 10 uduga hejuru. Hanyuma auditorium, dufise auditorium yakira abantu bagera ku bihumbi 5, ifise metero kare ziri bati zigera ibihumbi 4,152 bivanye nuko plan ikoze. Nayo ikazotegurwa kujya baterugura ama auditorium. Izoba itera iduga manivo, yokipa inivo 3. Ni uburebure bw'inzu ifise inivo 3. Mugabo hose hazoba hari vide. Ni auditorium nyene nkuko mubizi mu ma auditorium mpuzamakungu. Ku kijanye n'uburyo, mu biharuro twari twakoze, mugabo ibiciro bigenda bihindagurika murabizi. Mu biharuro twakoze ni hagati y'imiliyaridi 50 na 60. Mugabo ni devis ajusté, umuntu abandanya ajusta bivanye nuko biba bimeze ku isoko. Ni bivanye n'ibizokenerwa. Hashobora kubaho kwa meliora, ati ngaha dukore gutya, aha nkuko bisanzwe bizwi
inzu irashobora kubakwa hama finition igakorwa hisunzwe ikizohakorerwa. Uburyo buhari ni igikorwa gishobora gufata imyaka 2 imyaka 3 bivanye n'ukuntu ibijanye n'umwanya bigenda bihindagurika bivanye n'ibihe. Hari igihe ushobora gutuma ikintu, murabona yuko ibintu twubakisha byinshi hari byo dutuma hanze, hari ibigurirwa ngaha, mugabo umwanya exact bizofata ntitwoca tuvuga ngaha nyene kuko umuntu agenda hura n'intamba. Mwama mwabibonye umuntu aravuga ati iyi nyubakwa izomara amezi 3, mugabo haciye bivanye n'ibiciyemo ikamara amezi 5 6. Mu ncamake n'ivyo bizoba bigize iyo nyubakwa. Ni nyubakwa izo bigizwe n'ibintu byinshi nkuko muvyumvise, hama turi kumwe twese birashoboka bizokunda nkuko byakunze yuko haba ibivyigwa n'ibindi. Twizeye yuko bizogenda neza